nafisi icyizere cyo gushika one day za ndoto zanje nziza nzozishikako. God bless my way, ezagira abafana banje, ezagira n'abafasha ntibacike intege. Isama twarakubonye mu biteramo bigiye bitandukanye, zongereje kuri experience wari usanzwe ufise. Experience y'amashow nazo gutana ifise, ariko hari byinshi nabonye muri iki sinakoze ibitaramo byinshi nize byo gukorija, nabyo gukorija, hari byo nabonye ko nakoze maybe nagerageje, ariko kubwanje cyo bwira abantu nuko ndaciga gukora umuziki igihe nabimenye neza. Bene ubwo bazobona bavuga ati wa mutipe wangu ntabwo ari Toto Town gusa ahubwo yarenze ibindi bintu. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Diwane turakwakiriye cyane muri BTV Burundi. Urakoze cyane gose. Urakomeye? Yego. Kusa n'umuntu asubwo. None bizi no mwimisara rwo bwije. Kuri Diwane ariko. Kuri Diwane gusa. Ko nariko bimeze. Oya nanje fisubwo. Uke babwigi kandi mbona. Wangenda kwakiriye muri BTV. Kandi mbona umwana meze nk'ayego. Oya nyene fisubwo je. Kikigeme. Ntabwo fisubwo gumusore dance kumufise. N'abakunzi basubwo. Abakunzi bacu ndi kumwe hano neza cyane bamwita Diwane uraberewe. Asante sana. Guhera hejuru gushika hasi uraberewe. Merci beaucoup. Kuberwa ngo nivyo vya? Bo nyene ari ndi muri Teka Music ngeza kuberwa. Ninda kwambika. Nabonye ko manager n'ababere. Ego from ninda kwambika Diwane. Umunsi nipangiye style ko hari gisanga yampangiye manager. Turi mu stylish akomeye. Jewe ndabona agapira wambaye musi ishati. Iyo ni brand niki? Sintahuye neza. Bazobyisomera duca bibona kanje. Oya dutahuze naje ndi impande yawe sinataha. Yarambaye gise kuyambara nyine kuri Sweet Intelligence. Ni brand y'umuntu nyine. Yes. Turi mu kiganiro B News twakiriye Diwane harizi Mr. Mike mu mudusaba twamuronse rero. Yaje hano muri BTV Burundi. Nakanyamuneza kadasanzwe kugira muri studio. Asante sana. Uraje Diwane uje kutuganiriza ku ndirimbo yawe ubwoba, ariko sha waduheruka ngaha kera yeruka ngaha kuri Morning Love kubera iki none hari indirimbo utaje ngaha kubera iki? Kari ubwoba bwinshi. Ubwoba kuva hari aho sarugitse rembi mfise gusa niko yabwuzwe neza rero ryari none umaze kubuza bashinda gusohora hanze avuga ati cyo ubwoba bwanje kamushire hanze bwose. Ubwoba buzohera ryari Diwane? No buzohera mu gihe ibiraho byokemuka bijya navuze mu bwoba nyene, ariko ndize kubizo kimugiye kimukiraho. Ego ni indirimbo yitwa ubwoba, kubera iki wahisemo kuyita ubwoba? Bo nese kwita ubwoba kubera yuko nta numwe afise ubwoba. N'umuntu asanga afise amafaranga afise ubwoba turaza kuyanyiba no kuri nasinzira ugasanga buri kiro. Rero ubwoba bwanje buhagaze ku buzima bw'iwanje bw'umuziki ndetse n'ubuzima bw'iwanje busanzwe, ndetse bukaba ari n'ubwoba ku bantu batandukanye, umutaxi vero, umuntu wese akora akazi kiwe mugabo bikamuhe ico yipfuza ko kumuhaye mu mwanya yipfuje kandi asagira ubwoba. Kiko ubwoba bwisha akavuga ati none je kano kazi kanje kweri kazoma kamatera ka mama wanje kumbona umenga kashe isa kovamwe ariko ka mama wanje kazovamwe. Ubwoba bwisha. Ya hariho abakunzi bariko baradukurikirana ndetse n'abatayiko baradukurikirana mugabo bamaze kumva indirimbo yawe, hariho n'abatarayikurikirana. Ubutumwa buri mu ndirimbo ufise target yo kugira ngo umuntu wese ashobore kwakira indirimbo hama bugira ico rumwigishije n'ubuhe? Umuntu wese akaza akora kandi ako kazi katamuhevye yipfuza ko kumuha mu mwanya yikika ko kumuha ibintu akagira ubwoba. Nari kuvuga nta numwe adafise ubwoba bw'ubuzima. Cinda afise ubwoba bw'ubuzima mu muziki, uri afise ubwoba bw'ubuzima muri kajya kazi akora. Rero message nuko tugira ubwo bariko bikaducize cyuko one day bizohera. Ubwo kwanje nahize hanze cyangwa undi muntu ashira hanze buducize ko tubona ubuzima bwo munsi. Twize yuko ejo bizohera. Urako nabugize kandi cyatwe ndabugira ari kakazi. Ukazi kandi ndifuza ko kemugira ngo next time ndaza ubwo kandi cyane. Yes. Ni indirimbo yarakiriwe cyane mu bantu. Nibaze yuko n'abatari bake bagiye bayikunze indirimbo. Ngo ndanabishimisha mu kuri wewe bivanye nuko wari ubyiteze indirimbo yakiriwe gute? Jewe kubwanje numva ko ryari gift. Ndabare mu ndirimbo ziri muri gahunda yo gusohoka cyane. Ariko yari gift bivanye n'umuntu nari maze gucamwo ubwo yaranyase
twitangura umuziki muri waiting umuhogo aranyanga kivuga ati nivyo herera ngaho ndakabika amaze kubibyira aho rero haheze igihe kinini ndavuga ati ndirimbo ifuko na kindi mbaho rero kuvuga yaje mu gihe Niko surprise no nda muntu yarabizi ko so indirimbo ko surprisely kandi abantu yabashikiriye feedback yabaye nziza bonashaka mu munsi umwe nako abantu bashikiriye baza babaza ngo wateye inda yego Diwane gerageza kuraba indirimbo zose uhereye ku ndirimbo ya mbere gushika ku yuno munsi ya nyuma heruka gusohora umengo ni etape par etape kugire ushobore gushira hanze indirimbo uriyumvira kuri iriya ya mbere watanguye yego birabaho kubera yuko ijya ya mbere kenshi ndakura kurimba ubuzima bw'iwanje cyo nkarimba imagination y'ubuzima bw'undi muntu avuga ati none nk'ubu nka Sherisa kuri BTV abayeho guca byagenda gute urukundo arugiyemo kumushikira bikagenda guca byagenda gute kivuga ati iki kibazo rero natakimbwiye reka namufasha kugikemura reka ndagikemura no kuvuga indirimbo yanje ya mbere waiting ari indirimbo yagira like umunyuka n'ubwoba harimo n'izindi yagira nk'amayede make ugasanga ndinda ni kuvuga iyo biza gukunda ariko ari film ndashaka kwimunga president moti iyi ndirimbo shaka indirimbo zanje shaka kuzigira mu film kandi yo iro yego nigari tuzobona album ya Diwa album ndaza ko nzobwa management amatubonye bikenewe umwanya uharukwiye twiteguye neza tubikora ndaza ko kurimba n'akazi kiwanje bikorwa neza kubikora yego Diwan isama twara kubonye mu biteramo bigiye bitandukanye ku ruhande rwawe byagenze neza hari ikindi kintu byongereje kuri experience wari usanzwe ufise experience y'amashow naza gutana ifise ariko hari byinshi nabonye muri iki sinakoze ibitaramo byinshi kubera ko n'umyidogo yanje muri nuze nyine mu bworo bwanje harimo utabona ibiteramo ariko ibyo narose bikeya hari byinshi nize byo gukorija nabyo nabyo gukorija hari byo nabonye ko nakoze maybe nagerageje ariko kubwanje cyo bwa barundi nuko ndaciga gukora umuziki igihe nabimenye neza banyine ubwo bazo bavuga ati wa mutipe wangu ntabwo ari toto town gusa ahubwo yarenze ibindi bintu neza ko rero ndahari kugira ngo nkore cyane gose neza ko bazabona mu bikorwa nibaze yuko iyo igiteramo kirinze kiba utunenga bari twinshi ariko kandi hariho n'ibyo gushima biba byagenze neza cyane muga kuri kote ya D1 watubwiye yuko hari ikindi kintu byakongereje mu bumenyi ibintu byinshi cyane mugabo ku ruhande rw'abandi uyu munsi hari ibiteramo bitegurwa ngaha bitegurwa n'abarundi atari n'ibitegurwa n'abarundi gusa bitegurwa n'abandi ariko bagakorera ngaha mu Burundi D1 ku ruhande rw'abaririmbyi ku ruhande rw'abategura ibiteramo ku ruhande rw'aba DJ ndetse no ku ruhande rw'abamenyesha makuru nike kintu wababonye ko kitagenze neza kuri wewe nyine bisobanura tubivuga ikitagenze neza ko ari impamvu runaka zo kuba kitagenze neza ariko je gico nabonye kitagenze neza nako kuri show ya Bruce Melody ndibyuka twavugijwe nabi ariko kuvugizwa nabi sinaza ko maybe ashobora kuba yabiteguye cyangwa atabiteguye ariko ico nizeye nuko next time bizokorwa neza yego na cyane communication ni kintu cyiza turaganira n'umugenzi wanje niyo mvuga ati je ntanzi ngo birimwo kubwanje ntanzi gusa nazo ko kiri hanini habaye ikosa nk'iryo maybe bajyatewe no kuvuga ati je ndi umuntu zende mu DJ natuma ahantu kuvugiza abarimvyi bose mugabo ari umurimbyi wanje afise n'icyo gihe usanga tuvuga ati umurimbyi wanje agezweho nonza kubikora kuvuga rero n'icyo gihe iyo utumiye mu DJ avugiza abarimvyi barenga batanu ntabwo gakwiye kuguma umurimbyi wawe bose bakoko barimvyi wawe gusa bose yego antuka hajya hari imbere y'abantu ze y'abanyamahanga abantu benshi tuza kuvuga ati abaririmbyi banje bo mu Burundi bampaye mbavugirize abapeti banje n'abana banje ntegeza kubakorera just like this do the best kugira ngo batubone neza kabisa ariko naza ko byaraheze is good batumeze neza cyane D1 ndafisa akabazo iyo babatumiye mu giteramo kanaka ugasanga ukoranye n'umu DJ utahora ukorana nawe mbega barabaha akanya gakwiye kwitegurira ico giteramo mugakorana n'uwo mu DJ indirimbo zo muzavuza abazizi abasanga bazivuza kandi abasanga afise image yo kuntu asanga avuza avugiza umuririmbyi haramutati indirimbo usanga abantu bakunda kumva uwo kwitambika nawe tuza ndumva nawe nezo yuko rero umu DJ wese azi kuvuza umuziki ashobora kuvugiza n'urundi bahuriye ngaho nyene batanavuganye ta communication ibyo birasanzwe yego ariko kugira umu DJ wawe ni byiza mukabitegura ava byose nisaba mugabo ataho hari
ndibaza ko umudije wese aza kuvuza ashaka kuvuza muri ibyo mwanya bwa mbere akamvuza neza. D1 Yes. ubwoba ugerageje kumviriza amajambo arimwo n'amajambo y'inkoramutima cyane. Ngo turashaka utubwire amwe mu majambo arimwo ari muri ubwoba wongere yadusigurire. Amajambo akomeye harimo amajambo no kumukobwa wa Yesu. Hanyuma harimo management afise ubwoba yuko ishobora gucika intege arimvira kumusiga kamwana mu nda. Hanyuma naye nzi ko nzogura mu manje akamatera ariko biranze kubera yuko inzira ntabwo ari ngendwa sibagendwa. Ariko hari ijambo rikomeye hari imbere ndafise icyizere cyo kuzoshika one day za ndoto zanje nziza nkazishikako. God bless my way. Ezigira abafana banje abamfasha bose iteka music n'abandi bose batuba hafi bose Imana baheze kugira ngo za ndoto zanje zizandashikeko. Yego. Yeah, abakunzi ba D1 abantu mu mufana abantu mu mushigikira muhezagirwe. Boro cyane gose bazagirwe. Bondere baronke banasigariza nanje. Kuko ni ababosi bacu. Sibyo no? Yego. D1 indirimbo yakorewe hehe? Indirimbo yakozwe mu Pati wanje bigishije production. Naho ngatazobyemera muri kazoza. Yakoze beat abanda gina recording muri Iteka Music byose byakora muri Iteka Music. Yego. D1 igihe cyose waza muri BTV wazufise gitara umunsi ko wayibagiye. Ega umunsi ko wayibagiye. Nanje nihinyuze umunsi ko wayibagiye. Umunsi ko nayibagiwe nyene naza ko gahunda nizankunde yuko ndagendana ariko ndaza ko next time zoyizana. Yego nazo teganya gusega nyuma y'ubuzima gusa tubandanye gukora akazi. Yego. D1 umwanya ni gwawe urashobora kuganiriza abantu bariko baragukurikirana ari cyo bamenyesha cyane cyo basaba. Cyo nababwira nuko ndakunda cyane gose kandi uko bagita Mr. Toma ntabwo ari imitema gusa y'umuntu uziye mu rukundo. Niyo mu buzima ndabifise neza ko rero ngiye gukora cyane gose tufise amakuru menshi hanze naho ngaha mu Burundi. Ngize yuko ibikorwa n'ibyo byinshi ntabwo je nzovuga ahubwo niba bazombwira ati D sha wakoze nabi canka wakoze neza. Icyo kinzo kumandindiriye feedback nziza cyane yahabwa nabo bambwira ati D akana udakoreye wamvuze ko bazi ndetse umuntu ambwiye ngo wamvuze ko wamvuga ibiri bano mumenga yaca nanchorera. D1 imbere yuko umwaka urangira w'ibihumbi 2022 hari ikintu wateguye umwaka ugitangura ati ikintu umwaka ntushobora guhera kidakoze. Uru n'umwuga wo kuririmba turashaka kutubwira. Niba tarakabanga ejo ntabwo tubazi ariko cyo namenyesha nuko ibikorwa bihari bikunze bizoboneka. Ushobora kudakunda ko ntabwo turi Imana nipanga byose ko turapanga Imana igahezagira Imana ihezagira bizogenda neza cyane gose. Big up sana D1 ako karirimbo karamara. Asante sana D1 urashobora kutubwira imbuga usanzwe ukoresha kugira ngo bagushikire byoroshye. Imbuga za D1 D1 kabigatandwe D1257 kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Yego bose ushobora kubona hanyuma indirimbo ushobora kuyiraba kuri Iteka Music cyangwa kandika D1 nyene ucubona indirimbo zose playlist yose maybe yakunze cyangwa yakunda uca wihitiramo kwera. Yego. D1 twitega indirimbo mu mezanga hari imbere. Twegera utanga indirimbo turakwikenewe neza ko nje tubatevya umwanya ugenze basi ko ari hafi ni hafi ni vuba. Yego abakonzi bavyumvise umwe wese acayiha indwi 3 mu mezi umwe wese acayiha hashaka. Yego ariko umenye gusa ko ari vuba irahari kabisa kandi ni vuba. Yego D1 imbere yuko turangiza rero tumerekeza turirimbire akantu turirimbire ubwoba. Mama utuja kuri waiting Renzi yuko nzohita ndonka amadora agurira mama wanje akamatera none birase jewe mbaye uwande no narinzi yuko nzohita ndonka amadora agurira mama wanje akamatera none birase jewe mbaye uwande no amashure ntaramase diporome ibitse mu nzu ndiko nkoresha impano rimwe na rimwe ndaburagiswa ese nje kunyonga ikinga oya ngo nakiriyo oya je mu butagisimene oya ngo nakiriyo oya ndafise icizere cyo gushika wande
za ndoto zanje nziza nzozishikako. Yeah. God bless my way. Ezagira abafana banje, ezagira n'abafasha ntibacike intege. God bless my way. Ezagira abafana banje, ezagira n'abafasha ntibacike intege. Ndabizi urondegwa na benshi. Wow. Beba no amahera imiduga n'ibindi byose barafise. Ndabizi urondegwa na benshi. Beba no amahera imiduga n'ibindi byose barabifise. Je mfise umutima niryo tunga mfise, kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda mbaye nkihari. I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Kugeza my lover from your heart. Kugeza my lover from your heart. Sali muri bon. Hama muraberewe sana kandi courage kuri D1. Aririmba neza. Sheila. Asante sana Sheila. Allo, D1 ndi Bururi Sante. Ndagufana sana. Asante sana. Bien, ariko tubwire hari video twabonye na Santa umubwira love. Bijya byari vya kweli. Byari byo. Yari comedy y'abastar. Byari byo kandi byaramfashije. Byari byo kandi byaramfashije. Byaragufashije. Yego kuvuga yarukuri. Nabuze kimwe ndonka ikindi. Ndazi ko indirimbo benshi barayimenye. Kije kibaho cyarafashije kumenya diwa ninde n'umuririmbyi. Nabuze urukundo ndonka kumenyekana. Ndazi ko byamfashije. Okay. Ego. Diwa reka tugushimire cyane. Nakuze cyane turaguteye intege kandi courage urakunzwe. Abafana baragukunda cyane kandi baragushigikira. Turaguteye intege rero ukomeze hama bibandanye bigenda neza nkuko tumaze imisi tubibona ku ndirimbo z'abaririmbyi bo ngaha nyene mu Burundi zishika kure zigashobora gukwiza abantu batari bake bazikurikira. Turifuza ko bizoshika kandi bizoba cyane. Turaguteye intege nawe kandi hama ubandanye twigohera. Murakoze cyane. Dushimire na management yawe. Ya iteka music yawe, BTV yawe, abantu bose bafite icyo bakora ngo industry yacu ibeho ndetse inarenga Burundi. Muzika yacu ngo Burundi bawe bose Imana bayizagire kandi nkuko ndakubivuga barondere baronka nayo baba artiste. Ego management akora yunguka guco muzika utera imbere. Murakoze cyane. Hejuru gose. Ego abakunzi bacu twari kumwe hano na D1 BTV Burundi.